Ndabaramukije ndabahaye mwibona mwaramutse abakoze social vibes nibaza ko mumeze neza aho muherereye nkuko muno musituri muri Bantu Boy niho tugiye twatumiwe kwa Fado Press ngira abakurikirana cyane Bantu Boy barabonye kubasoya affiche yagira bakore festival independance ya independance izoba tariki zibiri zitatu na zine ikazobera mu bibanza bibiri bitandukanye kuri Place de l'Indépendance no kujada public. Alors twaba tumiga cyo kumva byinshi byerekeye iyo festival ariko nibaza ko no gutanga umuco ku bibazo byinshi abajonse bafise ko ujuta ni bici cyane basa nama question menshi sinzi kubijanye nabakiri ko abantu benshi baje tumbege iyo festival ko Bantu Boy haba barimvye bavuyemwo hakabasiga barimvye bakeya izo imeze gute mbega umwanya wose baza kwaririmba abandi Miss 3 reka tukadora kubganyo nibaza ko duhari bwatwe tubariza ibibazo vy'iwanyu rero mukurikirane mwumve ibibazo baza kubaza n'ingene baza kuvyishura kugira ngo muze muri benshi muri festival et d'ailleurs ni festival y'igihugu cyose ni festival yo kwigina sinzi canke kwikukira ku Burundi rero harakenewe ko Barundi bose bokuba habwa umuco kugira ngo ntasange hariho ngo abana bo kwanaka abana bo kwanaka festival y'igihugu cyose reka mushe kunkurikira mubane natwe mwumve byinshi byerekeye festival ko ni Miss 3 Miss 3 bisaba ko mwese muzamuha ariko muzoca kwigirana hamwe intsinzi y'u Burundi ukujya munsi mu kwikukira ko Abarundi twese aba journaliste aba artiste abantu bose murahawe ikaze nta ntidutoranya tuti uburundi gusa hari abapartenaire b'aba journaliste dusanzwe dufise tuzokorana bafise ikibanza kiri privilege sino mwese murahawe ikaze sinzi nimba hari cyo bashaka kongereza kuri iyo kese ya mbere gato kubamenyesha makuru mwabaje ko muhawe ikaze ntidushobora kwangira umumenyesha makuru kumuha ikaze kubera none umunsi murana ko tutatuye twatumiye mwese donc nshaka kuvuga ko atakaze muhawe ikaze murayihawe mugabo mwibuke ko turiko tugira festival de l'indépendance ni isabukuru nitugize umunsi ubwo shaka twerekane ngo uriya cankuyo n'umunsi wo kuryoherwa hamwe twigira independance y'u Burundi rero muratumiye kuza kuryoherwa natwebwe mwigira independance y'u Burundi yego nico nashaka kongera ko conye hariho ikibazo ca kabiri ca Ala wo muri Indundi TV arabaza nimba ari edition hari zizosubira gukora iyi ni edition ya mbere mu isanzwe twari dushaka kuyikora l'année passée mugabo ko ibibazo by'autorisation twaciye bishika bigwa uyu mwaka urumva niho twaciye tuyitangurira mugabo n'izindi edition zizoza mu myaka iri imbere hama séminaire papo ya séminaire n'aba artiste twatumiye mu bisanzwe nibaza ko ico kibazo mu bisanzwe irya seminaire mu bantu bayikurikiye neza surtout abo muri Indundi TV baparticipe cyane muri irya minsi twebwe ico twashize imbere ni guharanira abartiste hama imyidogo twe ntitumenya future ntituzi ibintu bizoshika kandi nta kintu kiba ntihabe imyidogo c'est normal je ni biza bari ibintu tumenyereye misi yose imyidogo nishaka kubura mugabo umartiste wese ari kuri rya affiche mwabonye wese ari kuri affiche parce que twavuganye kuko nta droit dufise yo gufata umartiste ngo tumushire kuri affiche tutavuganye tudafise amasezerano kwama bizoba après tuzobibona hama tubivugire ko rabe nimba hari amakosa tuzatwagize canke hari amakosa abandi bazoba bagize muri edition zokurikira tuzoyakosora hama tubandanye kunuko question ya gatatu ya More Time TV niza mugani Desire eko yari yabaje ubutumwa buri muri ubutumwa dushaka donc dushaka kuri first ngira nabivuze mu ntango igice ubutumwa kwiginana n'aba artiste urumva turi muri rwa ruhara nyine rwo kwerekana amatala kwerekana abarundi yuko dushoboye twese iyo tugiye hamwe ni muri iyo ntumbero icyo ngira sinokirandira ko cyane mugabo hari iki yavuze ngo
ngo mbe kwikukira k'umuziki mubona kwa ego kurahari kuko uburundi bwarikukiye ngaho nikibuza yuko batera amagrenade barayatera abantu barapfa ça c'est normal mugabo abantu bariko baratera amagrenade n'abandi hari abansi imisi yose yazokama umwanzi kuko jewe ndiko ndavuga ko umbajije ngo mbe umuziki wo wari kwikwiye ndi example jewe ihagaze ngaho imbere yanyu naho benshi batahora bavyemera je ndi example iri vivant ça fait plus de 20 ans ndiko ndagwanira umuziki kuko iyo nari kubundi nari kubiheba mbe ukwikukira niki no kwitegemvya umuziki uritegemvya mugabo hari abantu bawica barahari muri mwebwe nyine barahari ho kugenda gushigikira umuziki mugabo akawuponda ho kwigisha ati ujya muziki wari kuburyoshe iyo hari kuba hameze akantu kameze uko agatari cyangwa bakongereza ko sinzi mugabo ashobora kubona agakosa kamwe kari mu muziki akashabona yuko vyose vyapfuye James Zoranda bivuga umuntu wese afise droit yo gukunda umuntu ashaka umuntu wese arafise droit nanjye ndafise droit ari abaririmbyi bongaje nkunda mvuga ati ujya agenda mu prefer mugabo nikibuza nibica bimbuza kudashigikira ubundi no je nukuri ndababwiriza ukuri muri telefone yamfise indirimbo presque z'abaririmbyi bose bongaha igituma murakizi ngo hari abaririmbyi mumbwiye ati ufise indirimbo various muri telefone yawe no kuko jewe biranyigisha kumviriza zijya ndirimbo zabo nkavuga ni haba pete bako banakuya moto je bishabimpa ingoga yo gukora de plus kuko ntushobora guhigana n'umuntu utazi utapigana na nani na gitutu abize kandi ntibishoboka mugabo kujya kumviriza zijya ndirimbo zawo birama strategie wanje yo gukora fatereka nkore nk'indirimbo nk'iyi canke irusha nk'iyi rero umuziki warikukiye nuko gusa injavyi zanyeyo kandi zizokwamaho kuko hari abantu babeshejo n'umuziki jewe nakandi kazi nkora mfise abana baja ku ishuri ndihamiriye vare biciye mu muziki iyi nzu tuyiriya amafaranga avuye mu muziki turafise abakozi bakora ngaha tubariye amafaranga avuye mu muziki je novuga yuko umuziki warikukiye mugabo nuko gusa hari abantu binjavye bawusubiza inyuma ariko kimwe gusa je nosaba abantu situ nk'abaririmbyi ego niwashaka nituvugane nitwicarane mugabo haje ikintu cyitwa Burundi ko za Nigeria ba Wizkid baragwana n'abantu bakagwana mugabo haje ikintu cyitwa Nigeria bose bahagurukira rimwe bagashigikira mugabo ngaha ntibiba aha hari aba journaliste biyongoye abandi bagize team sawa mugira team ntituvyanse nimugira team nimukunda bo mushaka mugabo nimba ari umurundi wiwanyu niwashaka par exemple zijya ndirimbo zujya musani wo ukunda nozivuze incuro 3 canke 4 mugabo ntibikubuze kuvuza na babandi mubaye chance yo kuvuza n'indirimbo nimwe bama baragira ama promotion abantu bo hanze et pourtant abarundi bari ngaha kandi dushoboye none abarundi ntidushoboye ko tuvugisha ukuri umuziki nuri nta kanovera ufise agafise so nibaza iyo question je mvuga ko umuziki warikukiye ko nimba Burundi bwarikukiye n'umuziki warikukiye n'abantu twese twarikukiye mugabo ingorane zibura ingorane zigendana n'umuntu ça c'est normal nibaza ko ikibazo nacishuye neza hama uruhara yabaje n'ikindi ngo nimba leta ibifise mu ruhara bien sûr que oui kuko iyo tari kubifise mu ruhara twari kuronka d'abord autorisation yo kubikora nitwari kuronka autorisation nimba itari kuba ibifise mu ruhara
tukanayishimira kubona yaduhaye na autorisation hama bikenewe bazoza no kudushigikira bivanye n'umwanya bazoba bafise kuko sinovuga ngo leta nta ruhara ibifite mu ya kuko bona baduhaye deja autorisation ni preuve ya mbere ivuga yuko ibifise mu ruhara ego murakoze gira ibibazo vyiwe mwavyumvise umbea majungu c'est vrai nivyo jewe navyo nitwigeze tuvyana unajua katika kila maisha mu buzima habayo challenge ikiora kimbabaza de plus cyane cyane ikiora kimbabaza nuko ivyiza mutabanza gushira ivyiza imbere ego c'est vrai yuko kugira utera imbere nuko hoba hari umuntu akubangamira sivyo kuko twese turi ngaha turwanira ubuzima kubaho neza kugira twerekane babandi turabona agenda kurusha ubuzima c'est vrai ça c'est vrai jewe ikintu kiora kimbabaza nuko ndasubiyemo nuko iyo umuntu ariko arakora ivyiza bijya vyiza iyo mari kuba mubivuga muba wa mbere mu kubiposta mu kugirana sinzi ukuntu vyita mugabo ibibi nivyo cyane cyane muhora murindira umuntu yuko asoba mwibarabara mwese amatwi abashinze hejuru kugira challenge c'est bien kugira abantu bavuga badukosora c'est bien mugabo hariyo façon mukosoramwo mukabikosora nabi no kuri kw'Imana c'est normal ivyo ni normal iyo atari kuba baririmbyi hari abaririmbyi bagenzi banjye sinariko narikuca nicariya sinari gukuma nkora aho bati ni jewe gusa nta wundi ahari c'est moi le numéro 1 ngo nkubera hari abandi baguma bavyuka bafise amatara baje bazi kuririmba jewe cyabintuma gukora cyane kugira ngumane n'ijya place yiwanje kugira aba journaliste ba umbea c'est bien nituvianse ikibabaza nuko ibintu vyiza ni mu biposta muposta bijya bibi gusa ngizi kosa ni mu nkosore Calvin sijaona kuna posti nyimbo zangu tusemeshe ukweli ni benshi ngao mbona ba journaliste hapa nyimbo yangu hakuna mtu aisha post lakini nikikoyola mbarabara tu ni mubigire c'est bien mugabo kuberiki ni vyiza kuberiki ni vyiza by'umuririmbyi mutabishigikira ngo mushigikira gusa amafuti kuko sorana ni bien kuko jewe nimba nkiririmba kugeza n'ubu nuko nemera challenge nuko bankosora nuko nemera impanuro bampa ningikuwa kichwa ngumu ningikuwa nishapotea ya zamani ngira ico nacishuye ngira wagitahuye kugira ama challenge kugira umbea kugira iki c'est bon navyo twanse mugabo ego ninagira amakosa muzoya nkosore mugabo nabijya vyiza byiwanje navyo nyine muzobishigikira nimurindire gusa yuko Fizzo yaborewe twamusanze ajyamye hanze muri yapana kwibarabara yisovye ko ndo muvuga muna kubera iki muziki wanje mutawupoze ko nakoze muziki kumbuye ko mutavyemera kubera mutavyemanga murafise droit yo kudukosora kandi mutadukosoye ntituzotera imbere mugabo murabe na façon yo gukosora ko umuntu ubanze kuvuga ati indirimbo yiwe ni indirimbo nziza mugabo ibuziki niki ubanza kuvuga d'abord indirimbo ukayaneza ukavuga ati indirimbo yari kuryoha mugabo nuko ngaha ifise nuku apana shita kudurira ngo indirimbo wa hamikindi nacho yabajije ngo kubera iki Double J na Kirikou atababona kuri nze kuri affiche twarabarondeye Kirikou yavuze ko ata n'umuziki yawuhebye yarabivuze ntabwo mwumvise ngo cyanangaje cyari nacyenda mubona kuri affiche manager yaramuhangaye Kirikou ngira yari umuntu wa mbere Kirikou yari umuntu wa mbere na Double J abantu ba mbere bahamagawe nkuko twabivuze yuko twebwe
naho bavuye muri Bantu Boy mugabo tuzobashigikira tuzokwama tubashigikiye tuzokwama turi inyuma yabo balance tout simplement Kirikou baramuhamagaye aravuga ati jewe n'umuziki narawuhebye donc niyanse ngo ya urabona sinza bwaravuze ko umuziki yawe nanje nkibona posta yo naciye namwandike kumbe wa muziki none warawuhebye cyane ngo ibyo bintu by'amaposta je ntavyo nzi ngo ndarondera aba bantu babigize Double J n'u telefone yo ngira yaramublotse na manager ibyo ni iby'ukuri ndiko ndababwira si ubeshi sasa mutakaza kubloke wowe wavuze ko umushigikira cya bigenda gute kandi nisikia jibu kilikuwa liitwa akasema kwamba muziki ameacha lakini kwenye mabango yupo kwenye bango zingine yupo Double J labda alimkutoka hata huya hapokee wala ajibu hata na message that kuri Tanto barondera mubabaze iwaye kandi ndaziko muvise ibibazo byinshi ngaho malheureusement ko turavuga ikintu cyanuze ca festival independance kandi abantu baguma baducafuza abantu bari amanze ama TV online baducafuza bagize iki c'est pas nous gira twarasohoye ikete ku mugaragaro turabyekana sinzi ko abantu bazi gusoma cyane mwarabonye irya kete sitwe twirukanye bati nta muntu nta Bantu Boy yirukanye Double J nta Bantu Boy yirukanye Kirikou ni imiryango iruguruye umunsi muzo kumva yuko mushaka gusubira karibu imiryango iruguruye tumebona kaka aya